Hello Beat FM, ndizera ko abumviriza Beat FM muri benshi kuri uyu mugoroba. Muri kumwe na kuri mikro muri kumwe na Titi Elijah. Nundi ko turafashanya Gaga hamwe na n'umutumire wacu. Imbere yuko dutangura rero, imbere ya vyose reka mbanze nsabe Gaga yakira umutumire wacu. Karibu cyane umutumire muri studio ya Beat FM. Murakoze cyane. Ego tudatevye mushaka kutwibwira akazina kanyu, mutubwire aho niga canke mukora, mutubwire vyose, mutubwire presentation yanyu yose. Murakoze, nitwa Irakoze Aly, mba mukanyosha, nkaba ndi umunyeshuri kandi nkaba mfise n'akazi nisumamo ka misi yose. Ikiganiro muriko murakurikira ni ikiganiro c'umwuga, eka mbere n'ivyerekeye ingabirano z'ugwaruka, aho kuri uyu munsi dufise umuntu adasanzwe hagira tubwire bimwe ingene abayeho, ingene yaronse akazi, ingene yasanzwe akora ibintu bibiri, kwiga no gukora. Hariho ugwaruka rundi rudashobora gukora rufise ishuri canke ruhebamwo kimwe, ariko turaza kumva ingene Aly aza kudusigurira vyose bibiri ingene abikora. Tudatevye Aly, mwatubwiye ko mwiga kw'ishuri rihe? Niga kuri Université Sagesse d'Afrique et Asiatique. Ego. Ari mukamiga mu gisata kihe? Nkaba niga muri departement ya marketing. Ego. None ari biragukundira kwiga no gukora? Ego cyane birankundira kubera sinkora imisi yose. Muno munsi dufashe nk'iyi ndwi yose nkoze amajour impair, indwi ikurikira cyangwa amajour pair, urumva iyo minsi ntaba nakoze niho nshobora kuja kw'ishuri. Ego. Nimba noba ntibagiye, watubwiye ngo gukora hehe? Nkora kuri Buja Cafe iri muri ville inyuma ya ministère ya éducation na n'irya banque Bankobu, donc ni kwibarabara ryitwa avenue du 13 novembre. None Aly mukora ukora ivyerekeye iki muri iyo Buja Cafe? Hari biki? Buja Cafe ni nka coffee shop, ni restaurant dunkora mu gisata ca cafe cyo gutegura ikawa y'abakiriya baza kunywa. None Aly hasanzwe hariyo n'ivyo gufungura, akaba hariyo n'ibindi vy'ibinyobwa nyene, amakawa, amaji canke icayi n'ibindi. None Aly ivyo igisata ukoramo ngaho kuri Buja Cafe waravyigiye canke byagusabye kugira ugere kuri ico kintu nawe ukore nk'abandi? Jewe novuga ko atavyo nigiye, gusa nari mfiseyo mukuru wanje yakorayo, hama aca arampamagara ambaza ko nshobora gukora ibijanye no gutegura ikawa. Umva ryari n'irya mbere ndavyumvise, navyo nari nzi, hama ndabwira ndashobora kugerageza, hama ndagendayo, bica bisaba ko nangura stage yo kubikora, hama nca ndayikora nk'amezi 2-3 gutyo nca mba nabimenye. Ego. None Aly, nk'uko nzi ko abana mu gisagara umengo bafite utuntu two kwishimashima, wowe nta bintu vy'amasoni canke kwishima uvuga ati sinokora muri ibi? Wowe kuri wowe nta biri muri wewe canke? Oya, habe namba nta biri muri jewe, kubera narabonye ko uwo mugambi ko ndakora hamwe ndawumenye ko ushobora kuneza imbere nkagera kure, kubera nabonye ko ari ibintu vy'ingirakamaro kandi bishobora guteza umuntu imbere. Ego. Aly, tudatevye mwebwe muhamagarira iki ugwaruka rundi rwicara muhira rukagaya akazi, mworuhanura gute? Ico nohamagarira urwaruka rwicaye muhira ataco uriko urakora, wama rwicaye kwirigara canke mu bindi, rugendera mu bindi bitanezeye, nuko kwitaho gukunda akazi akariko kose, kubera ntuzi ako kazi ico kazokumarira muri kazoza. Nobasaba ko akazi kose bogashima bakagakunda nk'uko kameze kose, kandi ko bogabanya kwishima bakareka kwishira hejuru, canke ko bogaya akazi ngo akanye nikambereye ngo ndasaka iwanje. Vyiza wogerageza ukaraba kazoza kari muri ako kazi. Ego. Ariko aho ni sawa cyane rwose.
none ari imbere yuko dusozera ikiganiro cacu mwoshimira iki Beat FM yaje kugira ngo ihe igwaruka ijambo rwama rwicaye kandi rufise ingabirano zitandukanye? Ndashimira cyane Beat FM kuri uno mwanya mushobora guha urwaruka mukaruyagisha murubaza ibijyanye n'ubuzima bwabo, kandi ko ari intumbero nziza cyane kandi ishobora no kugarukana gukura abajene benshi ku marigara cyangwa kuguma baryamye bashobora kurondera ngo bibafasha kwiteza imbere. Ndashimira ino radiyo kandi ndayisabira no ku Mana ko yoba ndanitera imbere. Amen. Grace, nta kabazo kanyuma muba mufise mu mubaza namwe imbere ko dusozera ikiganiro? Akabazo kanyuma ni kamwe gusa, ndamubaza ati mutwe dufaranga yo baronka arabona nyene ko tumufitiye akamaro cyangwa ari muri baba jeune avuga ati ko fisa abavyeyi muhira barangaburira bakama byose udufaranga ndonka twuzana mu nkumi cyangwa ugasanga tujanye mu bindi ntari nyene zo kuryoherwa. Udufaranga uronka none ari wewe turagufitiye akamaro canke n'ibijanye n'ivyo gusesagura avuga ati nta ngorane n'imwe? Kuri icyo kibazo navuga ko udufaranga ndonka dusanzwe tumufasha kuri jewe, tugafasha kandi no ku muryango kubera sanzwe mbana nabo tuvukana, sinibangiye sinibana mbana na mama nabo tuvukana. Rero mu dufaranga ndonka turagira icyo dufashije mu muryango mu rugo, nanjye nkashobora kuraba icyo no kwisumamo mu bijyanye no kwiyambika cyangwa n'ibindi. Navuga ko ntari muri wa mugwi w'abajene usanga bakoze baronse akazi udushara baronse bacaca kuryoherwamo n'abakobwa, inkumi cyangwa abandi bagenzi babo. Birashika mugabo navuga ko atari ayo mafaranga yose nkoresha, kandi nanjye sanzwe ndi umuntu yiryohera nyene, mugabo ndamenya neza cyane ko n'umuryango ukeneye utubezwa tumwe ngira icyo mfashije nanjye mu rugo. Ego Ari, murakoze cyane kuduha aka kanya kuri uyu mugoroba. Ego murakoze, namwe ndabashimiye cyane. Ego Grace, namwe mwakoze kubana natwe kuri uyu mugoroba. Murakoze gushima. Ego mwari kumwe na Titi Elijah, aho twari kumwe n'umutumire wacu Ari asanzwe akora yongera kandi akiga, akaba asanzwe akora muri Buja Cafe aho bajejwe kuduha agacayi, kambere numvise ko na restaurant ihari bashobora no kugaburira abantu. Yari jewe Titi Elijah ndi mu gihugu ca Zambia, na Gaga ari mu Nyakabiga, na Ali wo mu Kanyosha. Mugira umugoroba mwiza, mwariko murakurikira Beat FM, murakoze cyane. Umviriza Beat FM. Umviriza Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM.